Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah. Yesu numwami. Amen. Yesu numwami. Amen. Yesu numwami. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Ariko none uku niko horagize uwakuremye yewe Yakobo akakubumba yewe Israeli ati ntutinye kuko nagucunguye naguhamagaye mu izina uri uwanje. Uku ni kwijambo ry'Imana niwaca mu mazi nzoba ndi kumwe nawe n'inzuzi ntizizokurengera. Uku ni kwijambo ry'Imana niwaca mu muriro ntuzosha n'imbeya ntizizokubabura. Uku ni kwijambo ry'Imana Yesu arababwira ati ndababwira ukuri nta wahevye inzu canke umugore canke bene nyina canke abana kubw'ubwami bw'Imana atazobishumbusha umurengera muri iki gihe ca none no mu gihe kizoza atazohabwa ubugingo budashira. Uku ni kwijambo ry'Imana nimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana nanje munyizere. Imuhira kwa data hari amazu menshi, iyo abatariho mba ndabibabwiye. Uku ni kwijambo ry'Imana sinzobasiga nk'imfuvyi, nzoza kubana namwe.
uku ni kwijambo ry'Imana Rema nshuti Rema gume mu masezerano Rema nshuti Rema gume mu masezerano Rema nshuti Rema gume mu masezerano Amasezerano kuko iyo Mana nibesha izobishitsa kuko n'Imana idahemuka ni amasezerano guma mu masezerano kuko iyo Mana nibesha izobishitsa kuko n'Imana idahemuka ni amasezerano Rema nshuti Rema ugume iyo Mana nsezeranye mukarema Rema nshuti yanje Rema ugume mu masezerano Rema nshuti Rema ugume mu masezerano Rema nshuti